umurariko bene data groupe b'amaso namwe shengero mwese aho muri mwese umurariko murararitswe twarahawe umurariko uyu munsi tugira ngo dukomeze gukurikirana umurariko wa mpwemu yera ariko arararika Imana yarasezeranye yuko atacizokora itabanje kumenyesha abasavyi bayo. Ndagira ngo muri kano kanya twongere gusenga kugira ngo dukomeze gukurikirana uno murariko. Abasenzi barararitswe, umugeni arararitswe kugira ngo ntazatungurwe giturumbuka. Tugeze mu bihe by'umugoroba, tugeze mu bihe by'uko tugomba gukesha. None rero ubwo tugiye gukesha, ubwo tugiye guterama, tugateramira umwami w'abami, ndagira ngo dusenge hanyuma je dukomeza dukurikirana no murariko. Data ndagushima mw'izina rya Yesu Munyanazareti, urakoze kongeye kuturarika, urakoze kongeye kuduhamagara kugira ngo twitabe. Mwami Yesu, ndasengera umuntu wese arimo aritaba yumvise umurariko akaba arimo araza yegera, ndasengera abagiye kwegera, abagiye guhindukira, abagiye kugaruka ku Mwami Yesu kugira ngo babaze, basobanuze, batahure, hanyuma bace bafata ingingo kugira ngo Mwami Yesu bitegure. Mwami bakora amakesha, bakore Mwami Yesu Kristo igikorwa wongeye kuduhamagarira kugira ngo niwaza ntizuze dutungurwe, ntizuze dusangwe Mwami twasamaye. Yesu ngo bamwe bazikangurira umara n'ibiteterwa bitazoshira, ariko ngo bagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru. Ndashima Mwami Yesu yuko ongeye kudukangura, ndagushimiye yuko umurariko ongeye kuza kugira ngo urarike umugeni. Urakoze Mwami, nuhabwe icubahiro, izina ryawe rishimagizwe, ndabigukengurukiye, ubishimigwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu ashimwe. Umurariko mwese bene data mwongeye kurarikwa. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe muri Amosi 3:7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, erega umwami uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Haleluya, haleluya. Umwami Imana yarasezeranye yuko atacazokora atabanje kwibira akabanga abasenzi, atabanje kwibira abaja ku mavi, atabanje kwibira abakizwa bihana bakezwa. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo kugira ngo uburirwe ntibizogusanga hanze, bizogusanga ku karago. Umuntu wese ari ku makesha, ari ku karago, umuntu wese ari mu cumba c'amasengesho, umuntu wese ariko arayaga n'Imana, arimo arakebukana na data, arimo arasenga yiyeza yihana, agiye kuburirwa, agiye kubwirwa akabanga. Yesu ashimwe cyane. Twarahawe akabanga, twarahawe umurariko. Ndagira ngo dukomeze kumviriza ibikomeye n'ibihambaye, kubera yuko umwami Imana yaransanze, arandarika, arampamagara mu izina, maze arangira ati ngiye kugushigikira. Shirako rero uvuge, ubwira abantu kugira ngo ntibasamare. Nubwo abantu benshi basanzariye mu madini, nubwo abantu benshi basanzariye mu byabo, nubwo abantu benshi bariko baragenda, umwe wese agenda mu byiwe, uwundi aja mu byiwe, uwundi aja mu byiwe, abantu benshi umwe yafashe inzira yiwe, ariko ndagira ngo mubwire ngo uhoraho arantumye kugira ngo mwene data wongere kwikora amakesha, wongere kuja mu makesha, wongere kuja mu masengesho. Kandi ayo masengesho nk'uko mubyibuka abakurikiranye ubutumwa buheruka, ukora amasengesho uririmba, ukora amasengesho utazira, ukenguruka, ugashima Imana, kuko uririmba abarimwe arahimbaza Imana, kandi uririmba ntagira intege nke, ntacika intege. Umusenzi aririmba atazira, umusenzi asenga yongera ashima Imana. Nuko rero nk'uko mubyibuka nabonye Imana impamagara, maze icisha muri urya muntu yarariko ayohagarariye kijya gikorwa mu ishengero. Hanyuma rero urya muntu arampamagara, ampa igikorwa. Imana ishimwe cyane. Arambwira ngo genda ngo ubwire abantu bakora amakesha. Hari mu masaha y'umugoroba, bwari bwije, maze iryo joro ndabwirwa ngo ijoro rigiye kwinjiramo ni ijoro rikomeye, ni ijoro rimeze nabi, bisaba gukesha. Muri iryo joro rigiye kwinjira birashakirwa yuko wewe mwene data huri ukesha. Hagiye kuba ijoro ry'umwijima,
umwijima w'umuzitanya, umuzitanya w'umuzimagiza, aho abantu benshi bagiye kuba muri ndibuze, abandi bakahiga iyo baca bakahabura, abandi bakazoshaka kagakiza ka mbere bakabure. Mwene data, utangure kumenya yuko ugomba kwifatanya na Yesu gusa akaramata. Woshobora kuba wahora wifatanije n'amadini, ya madini akaba ariyo wegamiye, akaba ariyo ukurikira, akaba ariyo wizera, ukizera abantu. Bamwe bizera ababishopo, abandi bizera abavugishwa n'Imana, abandi bizera abarevera. Ariko mwene data, uraburiwe, tangura kwitandukanya n'abo bantu. Ukora amakesha mu rugo iwawe, ukora amakesha aho uri hose, aho uri hose mu bikorwa byawe byose, kuko hagiye kuza umwijima. Ushobora kwibaza ngo amakesha nayo mu ijoro gusa, ngo ushobora gukora amakesha mu ijoro gusa. Ndagira ngire ko uyu mwijima ntugiye guharura mu ijoro canke ku mutaga, ntibigiye kuba mu gitondo canke ku mugoroba, ntawe usahano kubarira. Hagiye kuza umwijima. Iyi minsi tugiye kwinjiramwo, ibino bihe twinjiyemwo nibihe by'umwijima, umwijima w'umuzitanya. Uhoraho yarasezeranye ko ataca azokora atabanje kwibira abasavyi biwe. Grupu b'amaso, muraburiwe, murararitswe, nimwinjire mu makesha, nimwinjire. Amakesha ni jambo ry'igiswahili, gukesha ni giswahili, ariko mu kirundi nukugaba, nukuba maso. Mu gifaransa nukuvuga ngo être vigilant, sois vigilant, nukuvuga ngo nuko observa, nukuvuga urimbura, verifia aho uri hose. Kuba vigilant, umuntu ari vigilant n'umuntu ari sobre, n'umuntu ahari hose aguma kenguza. Hakujya ko umuntu ari kwizamu, umusekirite usanga aguma ari ujya n'ibumoso aguma kenguza. Kandi iyo bamuhaye izamu ararikurikirana, akarikurikirana. Murazi ko Yesu ijoro yariciyemwo ibice bine. Hariho igice ca mbere cyo kuva ku mugoroba kugeza 21h, ikindi gice kikava 21h kikageza minwi, ikindi gice kikava minwi kikageza saa 9, ikindi gice ca nyuma kiva saa 9 kikageza bukeye. Ivyo ni bice bine bigize ibihe vy'ijoro. Rero hagiye kuza ijoro. Iryo joro rizoba atari rimwe ry'amasaha 12, ariko ni joro y'ibikorwa bigiye gukorwa uno munsi bitari bisanzwe. Isi igiye kwinjira mu kaduruvayo, isi igiye kwinjira mu mwijima w'icuraburindi. Hagiye kuza umwijima, narararitswe kubwira ngo ndarike abasenzi, abo nahawe kubwira n'abakristo, kuko natumwe ku bantu bari bavuye gusenga, bari batashe. Nukuvuga ngo n'abakristo bari basanzwe ari abasenzi, hanyuma rero bari batashe, umwe wese afashe inzira ziwe, uwundi agiwe, uwundi agiyiwe. Hanyuma ndabwirwa ngo bwira abo bantu bagaruke, ubahe iri tangazo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ndabagarura dusubira guteranira mu rusengero, ariko ndabaha iryo tangazo bahagaze, kuko bari bagomba gutaha. Hanyuma rero ncitegura kuvuga, nagiye mbona umuntu ari haruhande yanje. Uwo muntu sinamusobanukiwe mu izo nzozi, ariko yari mpwemu w'Imana, niwe atanga igikorwa cyo kugira ngo umuntu aburire abantu. Mpwemu yera, mwene data, nimureke mpwemu yera avuge, nimuhe ikibanza mpwemu yera, nimuhe ikibanza mpwemu yera. Abantu benshi barazimije mpwemu, ntibagishaka kuvugishwa na mpwemu, ntibagishaka gukoreshwa na mpwemu. Mpwemu yera rero, nagiye mbona uwo muntu ari haruhande yanje, yaciye avuga haleluya, kugira ngo bigaragare yuko atari jewe nitumye, atari jewe nihamagaye, atari jewe niraritse. Kandi nababwiye ko habanje kubaho uyundi muntu, niwe yabanje kumpa umuzigo w'ibahasha. Iryo bahasha ryarimwo ubutumwa, kandi ubwo butumwa bwari ubwo kunkomeza, kumbwira ngo shira kuvuge uburira abantu. Nuko rero uwo muntu nza numva aratanguye ati, nimutega amatwi mwumvirize ico aberagira ngo ababarire. Ati, kuko hagiye kubaho umwiza w'icuraburindi. Ati, none rero mutega amatwi mwumvirize, mwumvirize. Hanyuma ati, rero ijambo reka ababarire. Nuko rero muri ako kanya ngo yavuga mu giswahili. Imana ishimwe cyane, haleluya. Arangije kuvuga ndaheza rero ndavuga nti reka mbasobanurire, kandi nongere ndabahe iryo tangazo. Ndababwira nti abakristo bose mwitegure kwinjira mu makesha guhera muri saa 5, hajya izya saa 5 zishira minwe. No kuvuga ngo saa 5 ni gihe abantu baba ariko barinjira muri minwe, ijoro riba rigeze hagati,
riba rigomba rigere hagati. Harya ijoro ritaragera hagati birashakirwa yuko mwitegura gukora amakesha. Bisobanura iki? Bisobanura yuko ubwo ijoro rigiye kwinjiramwo mutangure kwitegura hakiri kare, mutangure kwinjira mu bikorwa byo gusenga, mutangure kwitegura muje mu bikorwa by'amasengesho. Buri muntu wese akora igikorwa cyo gusenga Imana. Kandi narabwiwe ngo muri uko gusenga n'ugusenga uririmba. Nagize mbona bampaye igikorwa cyuko nzoteramisha muri ibyo bihe byo gusenga, ngo nzoteramisha mu kuririmba indirimbo, mu gutazira. Maze ndabwirwa kuririmba, ndabwirwa gutazira, ndabwirwa za ndirimbo. Muribuka abantu benshi baribuka za ndirimbo nahora ndirimba, n'izindi zose n'ukuziririmba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ibyo bimaze kubuko, Imana ihabwa icyubahiro, maze nza kumenya yuko ari umwami wacu Yesu Kristo ampaye icyo gikorwa. Nuko rero Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo duce dusoma amajambo y'Imana aboneka muri Matayo 25 umurongo wa mbere turageza 13. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye, bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu mukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese. Ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni, mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iri jambo ry'Imana niryo kuburira abakristo ngo mu gicugu humvikana urwamo, ngo mu gicugu turiko turahabwa umurariko wo gukesha, umurariko wo kuba maso, umurariko wo kugaba, wo kutaryama umukondorazosi, n'umurariko wo kubera maso ubugingo. Ndagira ngo mbabwire ubusobanuro bw'igicugu. Yesu igihe yarariko aravuga aya majambo, ntabwo yarariko aravuga ya majoro yacu dusanzwe tumenyereye. Yesu yarariko aravuga yuko ibihe by'imperuka bishira umuzo w'umwami wacu Yesu Kristo hazoba hageze mu bihe by'uko haba umwijima. Abantu benshi bazokwinjira mu mwijima, bazokwakira ibikorwa bibi bipfuye by'umwiza. Hazoza amadini menshi ayobya. Uno munsi abantu bari mu madini ariko bibaza ngo bariko barasenga, ariko ntabwo ari gusenga nyako, kuko baba bagiye nk'abagiye mu birori. Usanga baba bagiye nk'abagiye mu biteramo bisanzwe. Ntabwo baba bagiye guhimbaza umwami w'abami, ntabwo baba bagiye gusenga nk'uko bikwiriye. Usanga amasengesho mbere ari make, amasengesho aba make, ahubwo hagwiriye amajambo n'amadiskuru. Ahandi usanga hagwiriye imiziki gusa n'indirimbo. Ariko amasengesho kandi byitwa ngo bagiye gusenga. Nimwiyumvire ijambo ryitwa kuja gusenga. Wagenda gusenga ugasenga iminota 5, 3, 4, 10 gusa, ariko amajambo akaba menshi, n'indirimbo zikaba nyinshi, imiziki ikaba nyinshi. Ugasanga abantu bagenda bakurakuranwa. Umwanya umwe haravuga mwarimu, undi mwanya hakavuga pasitori, undi mwanya baririmbyi bagashirako, bakaririmba bagakubitamo ibitari, bagakubitamo imiziki. Barangiza bagasubiramwo amatangazo, amatangazo agatwara umwanya muniniya. Hanyuma barangiza bakaza gufata umwanya wo gusenga, basengera abantu mu kanya gatoya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ayo masaha yose bayitiriye gusenga. Ndagira ngo mbabwire yuko rero
gusenga kuno munsi mu madini bisigara umugani, bisigara ugwitiriro, bisigaye ari izina, ntabwo biri ku mutima. Abantu benshi barasenga ariko ntibakizwa, baza bambaye uko bishakiye, usanga badakurikiza amategeko y'abana b'Imana, usanga barivanze, harabayeho umugaduko n'umwumo. Uno munsi ushaka ijambo ry'ukuri ntirikiboneka, ntukirisanga mu madini y'uno munsi, harabayeho umwijima. None rero hagiye kongera ko n'ibindi, hagiye kuza ibihe bidasanzwe, kubera yuko leta y'isi nayo igiye guha ikibanza umugarariji wa wundi w'umwansi w'Imana, wa mugarariji umwe azishira hejuru y'icitwa Imana canke igisengwa cose. Azoza rero ahabwa ikibanza n'aya mareta y'isi. Barimo baravyiteguramwo, barimo barabyipangamwo, baramaze kwiyorganiza ibijanye na AI canke ibirobo canke ubutegetsi bwa Antikristo. Byose bigenda kuganisha ahantu hagaragaza yuko abantu bazosenga igishushanyo, ibyo bazoshigwa mu ntoke canke mu kiganza canke mu ruhanga. Nukuvuga ngo abantu bazosigara bayoborwa na systeme ikozwe n'abantu. Abantu bazobumba igishushanyo nk'uko intumwa Yohana yabihishuriwe kandi akanavyandika mu vyahishuriwe Yohana 13. Mwene data, ayo majambo twarayasobanuye. Hagiye kuza igihe kibi, hagiye kuza igihe c'umwijima. Paulo yarabigarutseko, arabivuga ngo abantu ubwo banse kwizera ukuri, hagiye kuza ubuzimire n'ubuyobe bw'ubugesera buca bibarirwa bubakoreramwo. Imana igiye kubirekura. Hagiye kuza ijoro ry'umwijima, ijoro ry'icuraburindi. Ndagira ngo mbabwire, hano Yesu Kristo yaravuze ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yaje zija gusanganira umukwe. Mwene data, mwese muragiye gusanganira umukwe, ariko si mwese muri mwe murabyifatamo neza, si mwese mufise amatara. Ndagira ngo mbwire umuntu atarategura amatara n'amavuta n'iryo cupa ngo ryuzuzwe, atangure kuvyuzuza hakiri kare, kuko hari igihe azoshaka kuza kubacuruza bitagishoboka. Ngo abo bantu bari inkumi 10, uno munsi ishengero riruzuye, bose bitwa inkumi, bose bitwa umugeni, ariko siko bose batoranijwe. Hanyuma rero ngo 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Bijuju, abantu b'ibijuju ni babandi batari ngo baruzuzwa amavuta. Mwene data, ni wuzuzwa amavuta nimba ugomba kuba umunyabwenge. Ushaka kuba umunyabwenge, wuzuza mpwemu yera. Ureka mpwemu yera akaba ari we yivugira, akaba ari we wagukoresha, akaba ari we wakwereka iyuja, akaba ari we wakubwira icyo ukora. Ariko abantu benshi barahakanye ngo sinorindira kubaza Imana, ngo kuko biragoye, ngo sinomenya ko yanyishuye, ngo nuko itanyishuye, ngo reka nce mfata ingingo yo gukora ibyo nishakiye. Mwene data, hitamwo Yesu Kristo, hitamwo Yesu. Uko niko kugira ubwenge. Ngo kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta. Ibijuju nta mavuta byatwaye, ibijuju nta mpwemu yera arimwo, nta mpwemu yera bafise. Mpwemu yera ariko arararika, mpwemu yera arararitse. Mukora amakesha bisobanura iki? Bisobanura kuba vigila, kuba observe, kuba umuntu ariko arasuzuma, averifiya. Udapfa kugendanya abahururu, udapfa kwisuka mu bintu byose ubonye, banza urimbure. Nivyo bita gukesha. Kukesha canke kugaba muri Bibiliya bavuga ngo mwame mugavye, musenge mu bihe byose. Gusenga mu bihe byose, ubanza gusenga imbere yo kugira icyo ukora, ukabaza Imana. Imana ikaguha igikorwa, Imana ikakubwira ati genda, Imana ikubwira ati kora. Imana ishimwe cyane. Uko niko kuzuzwa amavuta, ubwo nibwo bwenge. Ngo ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo, ngo hamwe n'amatara yabo. Yaba amatara yaraka, yaba amavuta yuzuye, amacupa ntibayasize inyuma. Mwene data, ndagira ngo mbwire ngo nawe uri urugwavya rwategekanijwe gukorera Yesu Kristo. Ni wuzuzwa amavuta. Haleluya. Uri igikoresho c'Imana, uri umwana w'Imana. Yesu akwiyunyugurize, hanyuma Yesu akugire, agucura kugira inzahabu ikwemwe inkamba. Yesu Kristo akwiyunyuguriza kugira igikoresho cyo mu ngoro y'Imana. Hanyuma ucuja mu makesha, ucuja gutazira Imana, ucuza gushima Imana, ube inyegu yihariye. Haleluya.
ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Umukwe yaratevye bose barasinziraho. Ni muri ca gihe c'igicugu abantu benshi bagiye gusinzira guhera muri ya masaha ya 5 y'ijoro. Abantu bagiye guca bashiramwe bose basinzire. Gusinzira bisobanura yuko hagiye kuza ibihe abadayimoni barimwo basigara bayikontorora isi, basigara bakontorora mu butegetsi. Isi isigara iyobowe na artificial intelligence. Abantu basigare bamera gushikwa ko inimero za ca gikoko, za nimero z'umubare zizokutuma abantu baja gushora no kugura. Utabifise ntazoba yemerewe. Hari ibihugu bimaze kuba byinshi cyane ku isi babyakiriye mu muvuduko udasanzwe. Muri 2025 babitanguye byose, babizaniye rimwe, bahagurutse bagira ngo nyene bakire iki gishushanyo kimwe kizobazwa, hanyuma kigashigamo umwuka, hanyuma kigaca cicisha abatazogisenga. Babitanguranye n'uyu mwaka wa 2025 bamaze gutegura AI, artificial intelligence, ari igiye gukontorora. Abantu bose bagiye kwemera kwakira identité numérique, za identité zizotuma abantu bashobora gukontororwa na satellite ku isi yose. Umuntu wese akishara bamufise, ntaho uzogikwepera kuko izamurwa rigiye kugera. Yesu agiye kuza gutora biwe. None heraba wa mwansi nawe arimo arashiraho zino systeme, ariko abari muri Yesu ntibazokwakira izo nimero, kuko uzokwakira izo nimero azobafashwe ntibizokunda. Niko Bibiliya bivuze, ntabwo turiko turashikuza. Uzokwakira umubare, uzosenga ico gikoko, uzosenga ico gishushanyo, uwo ntabwo azoduzwa kuko azoba yafashwe mpiri. Uko niko Bibiliya bivuga, ntituriko turashikuza. Hari abantu bamwe bacavuga ngo Imana ngo ifise ububasha gusumvya Satani, ngo none rero ngo naho umuntu ngo yogicica, ngo naho umuntu azokwakira izo nimero, ngo byose ngo nta na kimwe. Ndagira ngo mbabwire yuko iyi Imana itaza kubivuga imbere y'igihe, abantu benshi bavyitwaje, ariko noneho n'Imana yavyivugiye yuko iniharamuka hagize umuntu ahirahira akakira izo nimero, yuko nawe umuriro wa Gehenomu amaze gutegurwa. Nico gituma rero Imana yarashizeho ubu buryo bwiza bwo kuburira abantu no kuburirwa. Muri Amosi twahasomye ngo Uhoraho ntaco azokora atabanje kwibira abasavyi biwe avugisha. Nuko rero ngo bose barasinzira, mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mumusanganire. Haleluya! Urugwamo ruriko ruratangazwa ku marezo sosiyo, kuri WhatsApp no kuri YouTube. Ahantu henshi ubutumwa burimo buravugwa, abantu bariko barahagurutswa, bariko barahabwa ubutumwa bwo kubura, bwo gutanga umuburo. Abantu benshi bariko baraburirwa ati ntimuze muhirahire ngo mwakire iyo identification numérique, ntimuze muhirahire ngo muje muri byo byayo madini y'ibinyoma, amadini azimiza, amadini yamaze kuyoba. Ariko abantu benshi baguma babikurikira pareye, ntibigera batega amatwi ngo bumve yuko barimo barategwa nk'abategwa butezi, bameze nk'intama z'imbagwa, barimo baratwarwa bajanwa mu ibagiro. Ndagira ngo mbaburire mbabwire yuko ubwo ari ubuzimire, ubwo n'ubuzimire. Nimuhindukire, nimuve mu nyuma y'ubwo buzimire, nimuvemwo, nimugaruke, nimuhindukire muze. Ejo twasomye amajambo avuga ngo nimuhindukire, ngo mubaze, ngo kandi mwongere muze. Ngo hari uhamagara Liseyiri arabaza ati mbega ijoro rigeze hehe, mbega ijoro rigeze hehe. Ngo nimwashaka kubaza nimuze mubaze. Ndagira ngo mbwire abanyamadini, nimba mushaka gukiza ubugingo bwanyu, nimuhindukire muve inyuma y'ababahendana bayovya. Nimwumve ico Mpwemu Yera ariko aravuga. Mpwemu Yera arimo arabakurikira, asemerera abahamagara, garuka, vinyuma y'uwo mubeshi, vinyuma y'ubwo buryarya, vinyuma y'ayo madini y'ibinyoma. Umva ico Mpwemu Yera ariko arabwira amashengero, ariko abantu benshi ntibavyumva badaditse. Mwene data hindukira, nanje ndiko ndakubwira ngo uhindukire, uve inyuma y'iryo dini ryakuzimije. Warahenzwe, warayobye, warataye umurongo. Birashakirwa ngo urokoke, ukize ubugingo bwawe, ukize amagara yawe. Mwene data, mu gicugu
turi mu gihe cy'igicugu, urwamo rw'abavuga butumwa, ngo mu gicugu humvikana urwamo. Mu gicugu ubwo abantu bamaze kwinjira mu gicugu, ariko hariho urwamo ruriko ruravuga, n'urwamo rw'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'ikanguro, ubutumwa bwiza bwo gukangura abantu ngo bikangura bave mu iryo tiro. Itiro ahantu hagati mu gicugu hariho umuntu aza akavuza ingoma, agakangura, akavuga ati nimukanguke, nimukanguke, nimukanguke. Abasinziriye mwese, abasinziriye nimwikangure, Yesu agira aze gutora umugeni wiwe. Umurongo w'indwi uravuze ngo buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyo dukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Babishuye babagira bati nimuje kubadandaza mwigurire. Abantu benshi bagiye gukanguka basanga umugeni yaduze, bagiye kuza kugura amavuta basanga ishengero ryamaze kuduzwa. Ni igihe ciza rero cyuko urondera ayo mavuta hakiri kare, ucumva ubutumwa, ja ku mavi wihane, ucumva ubutumwa binyuma y'ayo madini yaguhenze, ucumva ubutumwa binyuma y'ayo maronko y'ubupfu n'ubuzimire, binyuma y'ibyo binyoma, binyuma y'ibyo byaha, binyuma y'ubwo busambanyi, binyuma y'ibyo byipfuza by'umubiri na kamere, binyuma y'ubwo bubeshi, binyuma y'ibyo biriko birakuyobya, binyuma y'ibyo bintu byagutwaye wewe umunywe tabi nawe umunywe nzoga, binyuma y'ibyo bintu biriko birakuyobya, ugiye kurimbuka, ugiye gupfa rubi, ugiye gusigara. Kandi wari warabatijwe witwa umukristo, wari waratoranijwe, uno munsi uri muri groupe, uno munsi uri mu rusengero, ariko ntiwumva ico mpwemu yari ariko arabwira amashengero. Hinduka, hindukira, akira Yesu mu mutima, bohoka. Yesu aragomba kugukiza, Yesu aragomba kubohora, Yesu aragomba kukuruhura kugira ngo wakire ubugingo budashira. Mwene data, ntuzobe muri babandi bazokwikangurira ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshira. Nuko murongo w'icumi uravuga ngo bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mwene data, iri jambo ry'urugi rwugawe ruzokugagwa ni ijambo abantu bibaza ko ari ijambo ryoroshe, ariko iri jambo rirateye ubwoba, kuko nararitekereje ndaryiyumvira. Mwene data, ugiye kurimbura neza ugasuzuma ukaraba iryo jambo, usanga ari ijambo riteye ubwoba, kuko iri jambo risobanura yuko igihe Yesu Kristo azobaje gutora umugeni, urugi ruzoca rwugagwa. Bisobanurwa yuko hariho abantu bazosigara mw'isi ariko badashobora kuraga ubwami bwo mw'ijuru. Bazobushaka babubure, bazogerageza gukomanga, ntibizokunda. Yesu ntazosubira kuba akiri kuri ya ntebe y'imbabazi, azobaje guhemba no guhana, azobaje guhana inkozi z'ibibi. Bazohererezwa ibumoso, bazoherezwa ibumoso bitwa impene. Impene ntizishobora kuja mw'ijuru, impene zizoba ziri ibumoso. Intama nizo zizoja iburyo, nizo zizogororerwa. Kandi muri ico gihe ntushobora kuhinduka ngo ube intama, ahubwo wewe uzogererwa gufatwa mpiri, kuko wabaye impene. Ya mpene igereranywa nuko umuntu atiyambitse ngo yikwize, usanga agenda ameze nk'impene mu buzima bwiwe bwose. Kandi azohererezwa ibumoso. Ibumoso ni kwa Satani, ibumoso ni muri Gehenomu, ibumoso ni muri babandi bavumwe, bazobwiwa ngo mva iruhande mwabivume mwe, mwankozi z'ibizira mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa murwanizi. Nico gituma Imana iriko irarungika imburi hakiri kare, umwungere ataraza ngo asobanure intama ngo zije iburyo, impene ngo zije ibumoso. Kazoba kabaye azoca haba separasiyo. Yesu yaravuze ngo nimureke bikurane kugeza mwigenya. Mwigenya nguhora hazotuma abamarayika baze batororokanye urwamfu, baruterere mu muriro utazima, ngo niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo, ariko ingano bazozimburira mu kigega. Imana ishimwe cyane.
mwene data niwumve rero ngo bazoba bakigiye kugura urugi ruce rwugarwa, urugi ruzugagwa. Yesu Kristo azoca rero yugara. Imana ishimwe cyane. Azoca yugara. Uru rugi ni Yesu. Yesu ntazoba cyongera kuboneka. Yesu no munsi araboneka. Yesu no munsi ari hano. Yesu no munsi muri kumwe. Uno munsi Yesu turi kumwe. Yesu Kristo ari hano. Rero nico gituma wewe ugomba kumurondera vuba cyane bigishoboka. Jambo ry'Imana ravuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa mu mwambaza akiri hafi. Nimurondere uhoraho bigishoboka kuko ico gihe urugi nigwamara kugarwa bizoba birangiye, kazoba kabaye, nta wundi mwanya wo kwihanuza ugisigaye. Kwihana bizoba biheze. Kwihana n'uyu munsi Yesu niyamara kugara nta kwihana kuzoba kukiriho. Hazoba hari igihe gusa cyo kurimbuka. Nuko mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti umupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Yesu azobabwiza ukuri. By'ukuri nyene ntabazi kuko nuno munsi ntakuzi, kuko nuno munsi ntiyakumenye, kuko nawe nturamumenya, ntiwigeze umumenya, ntiwigeze umushaka, ntiwigeze umurondera. Imburi zaratanzwe, ubutumwa buravugwa, wakomeje wiyorobeka, wakomeje wifata binenegwe, ntiwigeze winjira muri Yesu neza, wakomeje wiberera mu minsi mikuru, wabibona umengo bifatanya nk'aho ibintu by'Imana ari ibintu bisanzwe, ukabengo bifatanya ibindi byose. Ijambo ry'Imana wararisuzuguye, ntiwarihaye agaciro, mwemuyana ntiwamuhaye ikibanza. Yesu Kristo ntiwamuhaye ubugingo bwawe. Niharamuka hageze ico gihe Yesu azokubwira ngo sinkuzi. Ni igihe ciza mwene data cyo kwakira Yesu bigishoboka. Yesu arangiza avuga ijambo avuga ngo nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Mwami mugavye. Ejo twarabonye ibihe bine, twarabonye ku mugoroba. Yesu abwira abantu ati ntawuzi igihe azozirako. Yesu aravuga ngo ashobora kuzoza ari ku mugoroba, ashobora kuzoza ari mu gicugu, ashobora kuzoza ari mu nkoko, ashobora kuzoza ari mu mutwenzi utambitse. Ivyo ni bihe bine bigize ijoro. Rero ijoro hano twasobanuriwe yuko ijoro, igicugu ari ibi byaha byakabarebwa n'ubusambanyi n'ubwibone n'ibi byose bya Antikristo, iyi nouvelle ordre mondiale, ibi bintu byose by'ubuzibire, by'ubukonikoni, by'ubupfumu n'abategatega n'abafisi ibiheko. Ivyo byose nivyerekana igicugu c'umwijima. Barangiza bagacabizana mu rusengero, abasenga ibishushanyo n'abasenga ibigirwamana n'abiyambitse amahereni n'abahinduye ibintu byose ku mitwe byose n'abiyambika uko bishakiye, bagaca baza bose bakaza uko nyene bakibaza yuko mwijuru atarobanura rizobaho. Mwijuru hazobaho irobanura, mwijuru bazorobanura. Kugira ngo ujeyo uzobura intama, ariko impene ntizojayo. Abantu bose babaye nk'impene ntibazojayo. Yesu n'umwagazi w'intama, umwagazi w'intama w'Imana. Rero abazoja mu ijuru bagomba kuba ari umwagazi w'intama w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kizwa wihana uyu munsi, wakira agakiza, uhinduke intama, uve mu mpene. We Yesu arakutegereje, Yesu arakurorereye. Hanyuma urangije cuba amaso rero ugabe, ukeshe, ugire kugaba mu mutima, wakira umwami Yesu, umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Turagira ngo dusengere umuntu ariko araha Yesu ikibanza mu bugingo bwiwe, maze mwene data umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Upfuka amahuri tugiye gusenga, wihane wiyanjo cakubangamiye, cakubuje gukizwa, cakubuje kwakira Yesu. Uno munsi ukirandure, uno munsi ugitekure, uno munsi wihanire kureka, uno munsi ntusire kunywa izo nzoga, uno munsi ntusire kuja muri ubwo busambanyi, uno munsi byose ubihanagure, uno munsi byose ubihebe, uno munsi byose ubirandure mu izina rya Yesu. Uno munsi wakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Turagira ngo dusenge Imana uwera Mana isumba byose, mwami w'abami, mu izina rya Yesu yatwitangiye ku musaraba. Ndagushimiye mwami kubw'uyu muburo uri kuratanga imburi ku bantu bose, abera bose, abana b'Imana
bicare bagavye, bicare biteguye. Ndasengera umugeni, ndasengera ishengero, ndasengera abakozi b'Imana, ndasengera abanyempano, ndasengera uwahamagaye kugira ngo buri muntu wese akoresha ingabire yiwe yahawe, maze data agukorera. Hari abantu benshi basinziriye, bikangure, bareke gufata minenegwa ijambo ry'Imana, bareke gufata minenegwa ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana burahatanirwa, burabandanirwa, burakiranirwa, kandi abunyakura bunyakuza ubuhizi. Ndasengera bera bakomeze kuba maso no kugaba. Ndasengera umwene data nawe nyene yihana icaha cose, ibi byaha byose yakoze bimubarire, umuhanagure kw'icyo caha. Mwami Yesu Kristo, wongere kumugira icare mwigisha. Yesu ndamusengera, ndasengera Yesu abana bawe, umuntu wese arimo arapfukama mwene data yihanye ibyaha, arimo arakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, umugenderere mwami, amazira yiwe yongere gufutwa mu gitabo c'abapfuye, maze umwandike mu gitabo c'abazima, maze data buja wera azoraganwa ubugingo hamwe n'abandi mu bwami bwo mw'ijuru. Urakoze Yesu, ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kutanza imbabazi. Ndasabiye mwami bene data bose amaraso yawe Yesu yongere kuboza no kubeza no kubuhagira guhera mu rutware ugeza mu goro gw'ikirenge. Mwami w'icubahiro, ndagushimiye mwami ku bantu bariko barabohoka, ndagushimiye ku bantu bamwe batsindanishirizwa, ndagushimiye ku bantu bariko baragirirwa ikigongwe. Mwami urakoze Mana yo mw'ijuru, urakoze, nanje ndakwiyeguriye, ndakwihaye imbabazi n'ubuntu ukomeze kumbako. Mwemu wawe yera akomeze kubana nanje. Ndasengera abera bose buzuzwa mwemu yera, buzuzwa amavuta, buzuzwe mwami, bongere guhabwa mwami amatara yabo yameyaka, base n'umuntu arorereye shebuja igihagarukira babo bukwe, kugira ngo niyashika akaramutsa abacamugururira. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo umugeni ahari hose yitegura abe maso. Mwami, hari abantu benshi batarabimenya, turasenze mwami ngo bahabwe imburi ibashike kibagereko, maze bakira ubugingo budashira. Mu izina rya Yesu Kristo ndabigushimiye nkenguruka. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, mukomeze kugaba, mukomeze gukesha, mukomeze kuba maso. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya. Amen.